kuri uno munsi w'igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gitugutu umwaka w'2023 twaramutse dutunganya uruganda n'abanditsi n'abamenyesha makuru kugira tubamenyeshe ivyisekeza ryimirije rigira gatatu yo kurwanya ikiza c'indwara y'ubukangu. Twatanguye rero kubereka uko amasekeza yandi yagiye aragenda duhereye ku isekeza rya mbere na cyane cyane irya kabiri ryabaye muri uku kwezi k'umunani guheze. Twaberetse ibiharuro vy'abana twari twiteze nabo twacandaze nuko twasanze vyifashe mu burere bw'ubuvuzi mbere no mu ntara zimwe zimwe. Muri make rero twasanze tugereranije isekeza rya mbere n'irya kabiri harabayeho akarusho. Umuntu akurikiranye ibiharuro arabona yuko ibitigiri vy'abana twacandaze ni n'uburere bw'ubuvuzi twakozemo amatohoza. Twasanze uburere bw'ubuvuzi twakozemo amatohoza bwariyongereye, uburere butari buke bwariyongereye. Ngomba kuvuga mu gushobora gucandaga abana bose baba muri ubwo burere uko bitari bimeze mu kiringo c'isekeza rya mbere. Muri make rero mu isekeza rya mbere ku burere 49 twari twaronse uburere 28 gusa, aho tugize amatohoza twasanze abana bose baracandazwe. Mugabo mu isekeza rigira kabiri twaciye dusanga ubwo burere bwariyongereye, ubu ku burere 49 uburere bw'ubuvuzi 35 ku matohoza twagize yakozwe inyuma y'isekeza rya kabiri twasanze abana ba muri ubwo burere bose baracandazwe. Hasigaye rero uburere 14 nibwo vyabonetse yuko hariho abana bataronkejwe incanco. Bikaba biri mu byo rero twayaze n'abamenyesha makuru kugira bashobore kudufasha gukwiza inkuru hose kugira abantu bose bitabire akamo ko gucandagisha abana. Muri risekeza twimirije isekeza rizotangura kuva ku igenekerezo rya 26 gushika ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gitugutu uyu mwaka turimo. Hari ibibazo rero vyagiye birabazwa. Ikibazo ca mbere muti mwaratumye abamenyesha makuru, mugabo naho mwatumye abamenyesha makuru ntimwatumiye abasanzwe baturongoye, abo mu gifaransa bise les rédacteurs en chef canke abandi babarongoye uruganda rwo kwandika amakuru mu binyamakuru bitandukanye. Ariko rero nagomba ngaha amenyeshe yuko ubushikiranganje mu butumira ikinyamakuru, hama rero abarongoye ikinyamakuru nibo baheza bakabona umuntu afise ubwo bushobozi, afise n'ubwo buhinga, kuko abamenyesha makuru nabo nyene barafise ubuhinga butandukanye. Hari abamenyesha makuru usanga bamenyereye cyane ibiganiro vya politike, n'abandi usanga bamenyereye ibiganiro bijanye n'ivy'amagara y'abantu. Twibaza rero ko aribo baheza bakaturungikira, kandi murumva ko abari bo babarungitse. Twizere musubiye ku kazi murababwiye ati ca gikorwa mwadutuma cagenzuku twabiyaze twasanze ikibereye ari iki, gutyo bagaheza bakabaha umwanya. Hambavu yaho twarasavye ibimenyesha makuru biri ngaha mbere ko vyodufasha gukwiragiza aya makuru. Mbere murabizi yuko ibimenyesha makuru kujya bigira amatangazo turaheza tugaterera iyo bariko baratanga ayo makuru, iyo bavuze ayo matangazo. Nibaza abajejwe ivy'ubutunzi muri ivyo binyamakuru barabizi. Aha rero ntimwogira impungenge, ahubwo cambandanya ndabasaba ko
nimwasubira inyuma nimwashikira abashefu barungitse mubabwira ido nido bijya twayaze n'ivyo ibinyamakuru bitandukanye vyoterera kugira abana bose bazoronke urucanco. Ikindi kibazo mwabajije muti kubera iki mutunganya amasekeza yo gucandaga abana mbere n'abari basanzwe baracandazwe batigeze basiba urucanco na rumwe nabo nyene mukavuga yuko bacandagwa. Aha rero nagomba ntanga umuco uwo mugera w'indwara y'ubukangwe urafise ubwoko butandukanye. Rero umugera turiko turacandaga ubu nta rucanco rwawo dusanzwe dutanga. Mu gifaransa niho vyoroshe kuvuga, mu kirundi novuga nti ni ubwoko bw'umugera tudasanzwe dutangira urucanco, arico gituma duca tubatera tubaha urucanco ruza gufasha kugira ntihagire abana bandura uwo mugera mushasha mwaravyumvise ko waje uva mu gihugu kibanye. Aha rero nta wovuga ngo umwana wanje asanzwe acandazwe, ni vyiza asanzwe acandazwe izindi ndwara zishobora gukingwa n'incanco, mugabo umugera turiko turakinga ubu tukinga dukoresheje urwo rucanco mwumva dukoresha mwisekeza. Hama ubundi mumenyesha makuru yabaje ati mbega umuvyeyi w'umwana yanse ko bamucandagira umwana nta tegeko rihari ryuko bo mucandaga ku nguvu. Kwa muganga no muri ibi byo gucandaga nyene turafise ubuhinga dukoresha. Ubuhinga nubwo kuyaga n'umuntu tukamwumvisha akamaro kuko naho twamufata ngo bamucandage ku nguvu vyava bidusaba ko duhiga abapolisi bangana n'abana bari mu gihugu, gutyo n'inyuma yisekeza bakazoza baratora abantu ku nguvu ati nyabuna cangaho ugende bagucandage. Dushira imbere rero gusigurira abantu bakumva akamaro, bakumva inyungu, kandi iyo bavyumvise bica bigenda neza, niho bimara n'imyaka yose tukama dufise ibiharuro vyiza vyo gucandaga abana. Ubundi yabajije ati mbega nta mategeko ariho kijanye n'ikimpejeje kuvuga, we yasaba yuko twosaba ayo mategeko akajaho. Aha novuga yuko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ahubwo turwiza ubuhinga bw'ingene tuganiriza abantu, ingene tuyaga n'abantu kugira tubumvishe yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore, kandi umuntu wa mbere vyega biraba ari umuntu bwiwe nyene, ari umuvyeyi ubwiwe akumva yuko umwana wiwe atumugazwa niyo ndwara y'ubukangwe kandi hari ubuhinga bwo kuyikingira. Undi yavuze ati murabashirako ikimenyetso. Oya, nta kimenyetso tubashirako, tubasiga akarangi. Kuvyo bintu bibiri no kubitandukanya. Tubasiga akarangi ku rutoki rw'agahererezi ku kuboko k'ububamfu kugira tumenye nitwagaruka mu matohoza yo kusuzuma neza vy'ukuri ko abana bose bacandazwe tuzobone yuko uwo mwana nawe yashikiriwe, uwo mwana yacandazwe. Muti none nk'igihe akarangi kavuye ko uwo mwana bishitse bakamucandagira igira kabiri hamwe vyoshika, nta ngaruka mbi vyo mutera? Oya, nta ngaruka n'imwe mbi vyotera uwo mwana. Abahinga bakoze urwo rucanco ivyo byose barabicirya nino, naho vyoshika umwana agasanga bamucandaza igira kabiri, nta ngaruka n'imwe mbi bishobora kumugirira. Mugabo gusa nico gituma mwumva tubasiga ko karangi nivyo birimwo, ntibikenewe ko tumucandaga kabiri kuko urwo rucanco murumva ngo candaze n'ubundi naho incanco tuzifise ntitwoca tuzigina ngo duhave tuza turacandaga kenshi kandi mwumva bidakenewe. Ati undi yabaje ati mwavuze ko muzocandaga abana musanze ku mavuriro canke musanze
ku bibuga vy'umupira musanze ku mashengero ati kenshi na kenshi canke rimwe rimwe hari igihe usanga n'umuvyeyi w'umwana adashoka amenya imyaka umwana afise. Muti none mwebwe murafise ubuhinga bwo kumenya vy'ukuri ko uwo mwana afise imyaka 7 canke atarayirenza? Nkuko mwabibonye mu cigwa twabashikirije, tuzocandaga kuva ku bana bakivuka, nawe n'ukivuka waraboneka, gushika ku bana batararenza imyaka 8, kuvuga imyaka 7 n'amezi makeyi, abo turabacandaga. Abo rero kenshi baba bari kumwe n'abavyeyi ku mashengero. Iyo umuvyeyi atamenye neza imyaka, tukavyumvikana ko yuko atarashikana iyo myaka 8, tureza tukamucandaga. Naho yo badafise ikintu kitwemeza vy'ukuri ko yavutse kuri iryo sango, tureza tukamucandaga. Ariko kenshi kimaze kwibonekeza abavyeyi ni gake bibagira imyaka y'abana babo.